ingabire duhejeje kuronka ni ingabire ikomeye cyane tuyakiranye umunezero mwinshi kuko ni ingabire twarondeye kugira ngo ifashe abagwayi baba bayikeneye. Abagwayi baba bayikeneye rero n'abagwayi baba bari hagati y'urupfu no gukira. Ni ukuvuga niba abagwayi usanga bafite ingorane zo guhemuka zikomeye ku buryo badashobora kwihemukira bo nyene ngo baronke impwemu zikwiye kugira abandanye babaho. Hanyuma naho tubahaye oxygene mumenyereye kubona ica mu mazuru canke ku mamask uri ku munwa ntibigikwiye. Ni ukuvuga abahagezaho bafashwa n'imashini kugira bashobore guhemuka. Nico gituma rero tunonsiza ingabire, urabona haje ingabire zishika ku 10 zihawe ibitaro bitandukanye bitanu, umenga ni bitanu ntihenze. Harimo Roi Karede ironse n'imashini 4 biduha ingoga kuko kuri ubu hari benshi bazokira batokize kuko izariho kuri ubu ntizari zikwiye, hani nkuko zishobora no kugwara mbere, ariko rero hari nyinshi hagira izikora hagira n'izindi ziba zikorwa. Rero n'umunezero ko tunonse ingabire izodufashiriza kudukiriza abantu baba bagwaye cane ko jewe sanzwe mu byo nanonosoye harimo uguhemuka, arico gituma mfise titre ya pneumologue pneumopediatre. Mvuga ico nzi rero cane kuko abagwayi bacu igihe bageze ku rugero rw'uko bataronka umwuka wa oxygene ukwiye, haba hariho urundi rugero dushobora gushikako. Ubwo rugero rero kenshi gwabura kuko tuba dufise imashini zikwiye. Ubu ko zibonetse rero twibaza ko tugiye gushobora gukiza benshi gusumba uko vyahora. Umuntu ntarinda gusaba ikintu kuko yumviye abonye bicika, asaba ikintu kuko abona hari ugisabwa agifise kandi afise n'umutima wo gutanga, hanyuma akangira akabona yuko ico kintu yagisaba kizogira akamaro abagisabiye. Nico gituma rero haraje ico ciyumviro, aba batanze ibikoresho baranyandikira, twaramenyanye ubwa mbere, hanyuma baranyandikira, hanyuma barambaza ivyifuzo dufise, barambara n'ivyo bafise bo bashobora gufashamwo. Hanyuma rero muri ivyo bashobora gufashamwo harimo izi mashini. Nico gituma mujo nasavye ubwa mbere nabagize ntimutungire izo mashini ziyo ziradufashiriza abagwayi bacu kuva mu bira ngo turakwije ntizosubira gukenera izindi twaba twihenze, kuko tuvuze hôpital ya Roi Karede tukavuga hôpital ya Ngozi, Karuzi na Tanganyika Care niyo Muyinga. Murazi neza ko atari bitaro gusa ari mu Burundi, ibindi bitaro bitandukanye birashobora gukenera imashini nk'izi. No kuvuga nejo tubonye hariho iyindi nzira nziza bishobora gutufasha kuronka ibindi bikoresho nk'ibi, ntituzoreka kubatera akamu kugira ngo beduhe kugira ashobokeza abagwayi bacu. Hanyuma rero no kumenya yuko umugwayi ari muri ivyo bihe n'abagwayi batabagishobora gufata urugendo rurerure ngo baje gusanga imashini iyo ziri, n'abagwayi baba baremvye kuko naho ushira muri ambulance ngo agende afise oxygene, iyo oxygene iba yamaze kunanirwa. No kuvuga ni bari question y'iminota canke amasaha kugira cikane kuko ntabagishoboye kugira kwihemukira wenyene. Mugezi mashini arashobora kwimara ku munsi, imisi 2, imisi 5 canke inarenga, mugabo ugasanga umuntu arasubiye guhaguruka, arasubiye kugenda, arasubiye guhema nka mwebwe n'abandi bose bakomeye. Kama kambere nabatera nuko bokenguruka ingabire bahawe, hanyuma bakengurutse bakayikoresha ico yagenewe. No kuvuga yuko izi mashini gukora zikore zisaba ubumenyi bw'abazikoresha. No kuvuga ubumenyi buri mu baganga, buri mu maforomo bafashanya nabo baganga. Igihe hoba hariho nk'ibitaro bibona ati naho namusima sinzi yo mpera nayo mpereza kugira ngo iyi mashini ndayikoreshe, simbona igihe no ikoresha, boheza bakagerageza bagasaba abandi bakabunganira bakabafasha kubigisha kugira ngo bashobore kugira bafasha abagwayi gusumba uko vyahora bakoresheje n'izi mashini igihe zikenewe. Biragoye kumenya uko ntitwabanje kuja ku isoko ngo turabe ngo ikigugu kiri canke kigwa kurya canke kuriya, mugabo muravye izina ry'izi mashini uwari wese arashobora kuraba kuri Google urasanga ibiciro biriho, mugabo umenye ko zitazimbutse. Rero nabene kuzitanga ntibashimye guharura ngo bavuge ngo batanze ingabire ingana uku. Ico sico cabaye cashizwe imbere, hashizwe imbere cyane kubona bafashije abarundi baba cyane abarundi baba baremvye.